umuryango utabara imbabare waramutse utunganya izi nyigisho irihimiriza ry'abarongoye amashengero ngaha mu Burundi hamwe n'abarongoye amashirahamwe rukristo tubahimiriza kuvyerekeye ubutabazi bwa mbere mu mashengero basanzwe barongoye mu bikorwa vyabo bya misi yose bijanye no kwigisha no guhimiriza abakristo babo. Izi nyigisho canke irihimiriza ku banyamashengero rirakenewe cane, mbere rije mu rukurikirane rw'ayandi mahimiriza umuryango utabara imbabare watunganije umaze imisi utunganya ku bantu bose, ku migwi yose y'abantu barenga 50 baja hamwe, urabaja mu vyo kwinonora, urabakina imipira, uri imigwi yindi itandukanye twigisha kugira ngo dufashe kugira ngo impanuka zibera muri ivyo bihe byo kwinonora imitsi canke ibi bijanye no gusenga kugira ngo bashobore gukiza abantu bahuye n'izo mpanuka batarasinzikara barokora ubuzima bwabo. Ni inyigisho rero nihimiriza rikenewe cyane uravye ngahe iwacu ingene abantu basanzwe bitabira ibikorwa byo gusenga, uravye impanuka zibera mu mashengero no mu masengesho, uravye ko hari mu byo duhora tubona ni impome zigwa ku bantu bariko barasenga, urabandi batubwenge, urabakomereka, ni hasanzwe habera impanuka nyinshi nk'uko mwavyiyumviye muri izi nyigisho. Nico gituma rero zikenewe kwari ukubakaburira kugira mu byo bategura bame bibuka ko imigwi y'ubutabazi bwa mbere ikenewe kugira ngo ifashe abo bantu bose bahura n'izo mpanuka. N'amayarara naho ataca yica umuntu ubwo nyene ni ingorane mu kibano, ni ingorane kuko yica bukebuke, biri muri za mpanuka zica bukebuke zituma abantu bagwara ingwara zitandukanye, ingwara zifatiye ku isuku rike, ingwara zifatiye ku guhema, kuko ayo mayarara atuma umwuka mwiza wo mu gisagara uhinduka ugacika umwuka mubi. Rero nk'umuryango utabara imbabare, ico gikorwa naco nyene turagishyira mu mahangiro yacu mu guhimiriza abene gihugu baba mwako karere karimwe amayarara kwitaho kwegeranya bijya bintu vy'imyanda iva mu mazu, kuko nivyo bigwiza rijya yarara, kugira ngo umwe wese biciye muri wa mugambi mwumva dushira imbere wo kubaka ukugira urugo rw'akarorero. Turaheze rero tukabahimiriza ko mu rugo rw'akarorero hotegerezwa kubaho ico bita nyabarega. Nyabarega ni kinogo mu rugo rwose hategerezwa kujamwo imyavu yose ivuye mu nzu bakayegeraniriza muri uyo nyabarega, batagiye kuyita mu gahinga. Harya amayarara avuka kubera abantu babuze iyo bata imyavu iva mu ngo. Ivyo rero nivyo duhimiriza twebwe biciye muri wa mugambi ya ngendo yo guteza imbere urugo karorero. Iyo vyanse naho turaheza tugahimiriza abanyamuryango na bene gihugu kugira isuka aho babaye. Ni hamwe ku misi ya gatandatu usanga abantu bakwiye bariko baratora amacupa y'iyarara kuzibura amakanivo najya amayarara nyene. Ico ni igikorwa ca kabiri cyo guhimiriza rero isuku n'isukura aho tubaye. Igikorwa ca gatatu, umuryango utabara imbabare warashizeho amakomite, ico twokwita amakomite ajanye no gukinga ibiza mu kibano. Ayo makomite rero nayo araheza, turi kumwe n'abandi n'ahatari twe tuyatwara mugabo tufise nk'uruhara rutari ruto, duheza bakaraba bakakwira muri quartier ku mutumba kugira ngo bamenye ingorane zihanamiye zibangamiye quartier. Hari naho usanga harimwo bakabona ati hajya hariho iyarara, hajya hariho impanuka zikunda kuhaba, hajya hariho umugazo wuzura amazi,
hajya hariho iki n'ikindi gitera impanuka gituma kibangamira ubuzima bw'abantu, hanyuma bagaheza bakigira inama yo kugira umugambi w'ibikorwa byo gusukura canke byo gutorera inyishu izo ngorane zose ziri mu kibano. Abanyamashengero baje umunsi mubahimiriza kugira ngo nabo bidukire utazi bw'ibanze ibikorwa bya minsi yose harimo gusenga n'inyigisho zitandukanye kuko bazomuwa muna gushobora amasanganya. Mbega mubona ko bazoba bayitahura bose mu gihe gusenga baba bakira umutuzo gusenga canke nihe mubona ko bashobora kwaduka ayo masanganya maze kugira ngo bitahure n'ingoga ibikorwa bya minsi yose? Urakoze cyane. Mu nyigisho duhejeje kugira muri rehimiriza byibonekeje neza cyane, mwabonye bavuye imihingo yose mu madini menshi, ariko ni inama iheze ahubwo ibabereye ntonya, ibabereye mu mwanya muto cyane, uko bo bari bafise akanyota ahubwo ko twinjira mu idonido kugira tubigishe. Ni ikimenyetso cerekana ko irihimiriza ryaje hageze, kuko ivyo twavuze byose uburore mwabubonye, byaba biba ivy'impome zigwa ku bantu bariko barasenga byarabaye. Mwumvise watanze n'akarorero hariya mu bumanuko aho uruhome rwaguye ku bantu bariko barasenga. Mwumvise ivyo twatanze tuvuga ukugwa igihumura, ukunigwa n'ibintu, gutata, kugira ibikomere, n'ibintu byose bishika aho bariko barasengera. Abantu bagwa kubera bazisari, bakagwa bakaguma bibaza ko basengera, bazi ko niba basengera bahava bakirana. Ego nivyo, mugabo urashobora gusanga umuntu afise iyindi ngorane bisaba ko bamurabura. Rero muti mwibaza ko bazobitahura neza, twabibonye ko mbere banabitahuye. Byatweretse cyane ko babikeneye, igisigaye gusa ni ingene tuzobikora. Badusavye amatelefone, badusavye, bamwumvise ko banatubajije ingene twobikora, twabwiye ibikenewe. Ahasigaye tugiye kubandanya turi kumwe, twabahaye amatelefone n'umurongo w'ubutabazi, bazobitahura kuko baramaze kubibona bishika mu masengero iwabo, nivyo bamaze kubona, barabikeneye rero ko bibaho, kuko ahantu hari abantu barenga 50, ndabibasubiriremwo, hategerezwa kubaho amasanganya afatiye aho bari, ku bwishi bwabo. Hari abahema impemu nyinshi, bamwe ntizibashikira, umwe akagwa hasi kubera atashikiriwe n'impemu zikwiye. Hari muramwumva aho bishika barya baja Imaka n'Abisilamu babivuze, muramwumva abantu bapfa bahonyanganiye ko kubera habuze igitabara. Rero turizeye neza ko bazovyumva kandi banabitugaragarije inyuma aho duhereje iki gikorwa.